ihorere. Namwe mvuga nti ihorere. Ushobora kuba warigeze guhemukirwa n'inshuti yawe yakadasohoka. Ushobora kuba warigeze kwizigira umuntu hanyuma kuguhinduka igihe wari umukenyezi canke igihe wari umugabo, igihe wari umwigeme canke umuhungu amukeneye kuruta ibindi bihe byose. Ushobora kuba ubona umuntu atekereje, ntakunda kuvuga menshi, ukibaza ko ari umunyantege nke. Canke naho ushobora kuba uri wa muntu yamaze guca mu ngorane nyinshi ku buryo no munsi utagipfa kwizigira uwo ari we wese. Nimba uri muri kimwe muri ivyo bihe, ntucikwe n'aya majambo y'uyu mugabo. Yavuze amajambo yatumye abantu benshi biyumvira. Harabamubonamo ishavu ryinshi, abandi bavuga ko ubuzima bwamwigishije ivyo amashuri adashobora kwigisha. None wowe ubibona gute? Tega amatwi wumve ivyo yavuze, kumbure nawe uraza kugira iciyumviro ushikirizeko uciye mu gace k'ivyiyumviro nuvuga muri commentaire. Ndabaramukije, nitwa Wilfried Irambona, kinyamakuru ni Wifi Media gikorera kuri Facebook na YouTube. Kaze. Umugabo umwe yavuze amajambo yatumye abantu benshi biyumvira mbere bagira n'ivyiyumviro byinshi baterera. Ariko none uwo mugabo yashatse kuvuga iki? Abicishije ku kinyamakuru Inspiring Moments, uwo mugabo yagize ati: umugabo azi kwigumya ntakunda kuvuga menshi canke kwiyerekana. Niwe abantu bakwiye kwitondera kuruta abandi bose. Yaramaze kubona ubuhemu, yaramaze kubona inseko z'ikinyoma. Yaramaze kumva amasezerano atagira ico amaze n'indamutso z'uburyarya. Nico gituma uno munsi abo yizigira ari bake cane. Suko yabuze abantu bomukikiza canke abantu bomukikuza, abantu yokwama iruhande canke abantu bomwama iruhande. Ahubwo nuko yamaze gutahura ko atari umuntu wese akwiriye kwemererwa kwinjira mu buzima bwiwe. Ntarondera gukundwa canke kwitwararikwa. Ntasesagura amajambo yerekana uwo ari we. Mu gihe abandi baba bariko bavuga ibikorwa vyabo vyose, we akora mu gacerere ntangere. Nta matangazo, nta kwirata, nta guca ku mbuga ngurukana bumenyi amenyesha isi yose ivyo agiye gukora. Ico akora ni kimwe gusa: arakora, hanyuma umusaruro uvuye mu bikorwa vyiwe ukivugira. Inkomezi ziwe ntizikenera ugwamo n'amajambo menshi. Abantu bazokumva uburemere bwazo mu gihe bibaye ngombwa. Kandi akenshi benshi babitahura bamaze kwihenda cane. Aya majambo asa cane n'iciyumviro c'umuhinga mu vy'inyifato z'abantu yitwa Susan Cain, umwanditsi w'igitabo Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking. Nukuvuga ngo igitabo cyatse kuvuga ngo agacerere inkomezi z'aba introverts mw'isi y'abantu badahagarika kuvuga. Iki gitabo canditswe mu mwaka wa 2012. Susan Cain, uyu muhinga, yabaye urangirano inyuma y'ijambo ryashikirije ku inyamakuru TED Talk ryitwa The Power of Introverts, nukuvuga inkomezi z'aba introverts. Ryarakurikiranywe n'abantu barenga amamiliyoni ku isi yose. Muri iryo jambo, Susan Cain yashatse gukosora iciyumviro cari kimaze igihe kirekire kivugwa ko umuntu yama mu gacerere aba ari umunyantege nke canke ko adafise ico ashoboye. Ahubwo yerekanye ko abantu benshi badakunda kuvuga menshi, aribo bakunda gufata umwanya wo kwihweza, gusesangura no gufata ingingo zibereye. Igitabo ciwe yise Quiet camaze imyaka myinshi kiri ku rutonde rwa New York Times bestsellers rw'ibitabo vyagurishijwe cane. Nuvuga akaba ari urutonde rwo New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rujeje kugurisha ibitabo. Ico gitabo kiba carashimwe n'abahinga benshi mu vy'inyifato z'abantu n'abarongozi b'amashirahamwe atandukanye ku isi. Nico gituma amajambo y'uwo mugabo asa nayo Susan Cain yashikirije. Bompi berekana ko inkomezi z'umuntu zitama zigaragarira mu kuvuga menshi cyangwa mu kwiyerekana. Hari igihe umuntu acecetse, umuntu yama mu gacerere, umuntu avuga make, aba ariko arubaka ubuzima bwiwe, agafata ingingo zikomeye canke yitegurira ibikorwa bizosubira amajambo yovuze. Wa mugabo abandanya ati: ntareka ngo ishavu canke umunezero bimubuze gufata ingo zibereye. Abanza kwihweza, agasesangura, agapima ibintu vyose imbere kugira ico akora.
arazi gutandukanya umutima mwiza n'uwikwegera abantu yinyegeza inyuma y'uburyarya. Ati arazi gutandukanya umuntu w'umutima mwiza n'uwiyegereza abantu yinyegeje inyuma y'uburyarya. Abandanya ati n'igihe abiyorobetsi baba bibaza ko bafise ubuhinga bwo guhenda abantu bose, we aba yabimenye imbere y'igihe akabirinda. Iyo umuntu amuhemukiye ntatangura impari n'amatati, ntatangura guharira no gushwana, oya, ntatera induru, ntiyabamahagarika ngo bisigurane. Akenshi ashobora kumuganiriza rimwe canke kabiri kugira ngo batore inyishu, bidakunze naho acamukura mu buzima bwiwe buke buke, agaca abandanya urugendo rwiwe. Nta jambo ryo gusezera, nta n'ikiganiro ca nyuma. Ivyo umugabo yavuze birasa cyane n'ivyashikirijwe n'umwanditsi Ryan Holiday mu gitabo ciwe The Obstacle is the Way, The Timeless Art of Turning Trials into Triumph. Gisigura ngo intambamye niyo nzira, ni ubuhinga budasaza bwo guhindura ibigeragezo intambwe ziganisha ku ntsinzi. Ico gitabo cyasohowe mu mwaka wa 2014. Muri ico gitabo Ryan Holiday yisunze inyigisho z'abastoics, cyane cyane iz'umwami w'abaroma Marcus Aurelius hamwe n'abandi bahinga nka Epictetus na Seneca. Ryan Holiday yashaka kwerekana ko umuntu akomeye atarangwa no kwishura canke gusezeranya ibintu abitewe n'ishavu canke umunezero. Muri make, iyo umuntu ashavuye canke anezerewe niho bigaragaza ubukomezi bwiwe. Yoba yishura, yoba asezeranya ibintu anezerewe canke yashavuye, ivyo ngo birekana intege nke. Yavuga ko ahubwo arangwa no kubanza kwihweza, gusesangura no gufata ingingo zishingiye ku kuri aho kuzishingira ku marangamutima. Ryan Holiday ni umwe mu banditsi bazwi cyane muri iki gihe ku nyigisho za stoicism. Ibitabo vyiwe bimaze kugurishwa mu makopi arenga 7,000,000 kw'isi yose, kandi abarongozi b'amashirahamwe, abakinyi b'inkino n'abagwiza tunga benshi baravyiga kugira ngo bibafashe mu rugendo rw'ubuzima bwabo. Tagumye tugaruka ku bijanye n'abastoics, ku bijanye n'inyigisho za stoicism, mbega abastoic bameze gute, inyigisho zabo zimeze gute, ibi navyo zobigarukako mu biganiro vyo hanyuma. Nico gituma rero aya majambo y'uyu mugabo asa cane n'inyigisho za Ryan Holiday. Bombi bemera ko umuntu akomeye atama yerekana inkomezi ziwe mu nduru no mu gushamirana. Akenshi azigaragaza mu kuntu yifata yabonye ko ataco afise yokora mu gutorera inyishu z'ibibazo kanaka. Wa mugabo twaherako akaba nawe tubandanya kwigira ku vyo yavuze, yabananije avuga ati ubudahemuka ni ikintu kigoye kuronka, kuko nariboneye ukuntu abantu benshi babwiyitirira igihe biba bitababereye. Nico gituma iyo ndose umuntu w'intahemuka ndamufata nk'uw'agaciro kanini. Umuntu nk'uwo yakwemera kwinjira mu buzima bwiwe, uzomenye ko utahashitse kubw'amahirwe, ahubwo ko wahashitse kubera ko wari ubikwiye. Ariko niyakwankira rimwe, uzomenye ko bidakunda, ko atagihinduka, ko bidashoboka. Ntuhatirize, ubuhemu si ikintu apfa kwibagira. Ntanahora bwibuka, ariko ntanabuhanagura mu mutima. Ngo ntuhatirize, ubuhemu si ikintu umuntu apfa kwibagira. Ntahora abwibuka, ariko kandi ntanabuhanagura mu mutima. Ibi bintu birumva ko bitandukanye. Ubuhemu ntapfa kubwibagira, ntabwibuka, ariko kandi ntanabuhanagura mu mutima. Muri make ubuhemu arabwishingira, arabwishimikiza kugira ngo afate ingingo aho kuzifatira ku marangamutima. Aha naho aya majambo ahura n'ivy'umwanditsi James Clear azwi cyane kubera igitabo ciwe Atomic Habits, ni kuvuga utumenyero duto duhindura ubuzima. Yavuze ku rubuga rwiwe igihe yari kasigura ingene ukwizigirana kubakwa, ingene ubwizigirwa bwubakwa. James Clear muri iki gitabo yagize ati trust follows consistency. Bisigura ngo ukwizigirwa kubakwa no kuguma ugira inyifato nziza umunsi ku wundi. Ati trust follows consistency. Ati ukwizigirwa gukurikira canke kuza inyuma y'ukumirako. Iyo umuntu
agaragaza inyifato nziza kumirako niho yizigirwa. James Clear yashaka kwerekana ko ukwizigirwa kutubakirwa ku majambo meza canke ku masezerano menshi, ahubwo ko kubakirwa ku bikorwa umuntu yamagaragaza umunsi ku wundi. Nico gituma umuntu ashobora kuvuga neza cane ariko ibikorwa vyiwe bikamwerekana ukundi. James Clear ni umwe mu bahinga bazi cyane ku nyifato z'abantu no guhindura akamenyero. Igitabo ciwe Atomic Habits cyasohotse mu mwaka wa 2018 kimaze kugurishwa mu makopi arenga imiliyoni 25 ku isi yose, gihindurwa mu ndimi zirenga 60, kikaba kiri mu bitabo vyasomwe cyane ku bijanye no kwiteza imbere. Ivyo navyo birahuye n'ivyo umugabo, kuko nawe nyene yerekana ko iyo umuntu akwemereye kwinjira mu buzima bwiwe aba yabanje kubona inyifato zawe atari amajambo gusa. Amajambo yawe si yatuma kwinjiza mu buzima bwiwe, ahubwo inyifato yawe. Kandi ngiyaguhevye kubera ubuhemu si uko batagishoboye kukubabarira gusa, arakubabarira nivyo, ahubwo ngo nuko ibikorwa vyawe vyamweretse uwuriwe vy'ukuri. Mu gusozera wa mugabo yagize ati, harabibaza ko agacerere k'umugabo ari intege nke ziwe, bibaza ko atazokora icari cyo cyose kubera ko atabigaragaza, ariko abibaza gutyo nibo bakunda kwicuza. Ngo tigute? Ngo kuko iyo bamaze gutahura uwuriwe vy'ukuri akenshi biba bitagishoboka ko bikosora ngo bigarure. Amazi aba yamaze kurenga inkombe, umugabo ameze gutyo ntakeneye gutinywa, kiretse igihe wowe ubwawe umuhaye imvo ikomeye yo kwereka uwariwe. Kandi uwo munsi niho uzotahura igituma atigeze akenera kuvuga menshi kugira ngo yerekane inkomezi ziwe. None muri aya majambo yose umugabo yashatse gusigura iki? Mu by'ukuri umugabo ntiyariko avuga ko umuntu akwiye kuba umuntu w'inkazi, atavuga menshi canke umuntu atera ubwoba abandi. Cyo yashaka gushimika ko nuko ubuzima bushobora kwigisha umuntu ibintu byinshi. Hari abantu bahinduka abatekereza cyane kubera ko batinya abandi, ariko kandi hari n'abandi bama mu gacerere canke bahinduka abantu batekereza cyane kubera ko bamaze kwiga biciye mu byo baciyemo. Iyo umuntu amaze kubona ubuhemu, ibinyoma, amasezerano atubahirijwe n'abantu bagaragara nk'inshuti ziwe ariko bakaza bakamubabaza, atangura guhindura uburyo abona ubuzima. Ntaba kigendera ku majambo meza gusa, sitangura kuraba ibikorwa. Ntaba kibaza ati uyu muntu ambwira iki, ahubwo ababaza ati uyu muntu ahora akora iki buri mu gihe. Ino musa akora iki, ejo akora iki, hirya ejo yakoze iki, ibikorwa bibandanira vyiwe bigenda gute. Kuko amajambo ngo arashobora kubesha, ariko inyifato y'umuntu niyo yerekana uwariwe vy'ukuri. Nico gituma umugabo avuga ko uyu munsi abo yizigira ari bake. Suko yanka abantu, suko yibona ko aruta abandi, oya, ahubwo nuko yize ko ubuzima bwiwe ari ikintu c'agaciro kandi ko atari umuntu wese akwiye guhabwa ikibanza muri bwo. Yatahuye ko atari umuntu wese akwiye guhabwa ikibanza mu buzima bwiwe. Mu buzima bwo muri iki gihe aho abantu benshi barondera kwerekana ubuzima bwabo biciye ku mbuga ngurukana bumenyi, harabibagira ko agaciro k'umuntu katava ku kuntu yerekana, ahubwo ko kava kuco umuntu ari igihe ari wenyene, igihe atanumwe ariko aramuraba, igihe ata muntu numwe ariko arayihweza ibikorwa ariko arakora. Umuntu ashobora kugira abamukurikirana ibihumbi haba ku mbuga ngurukana bumenyi n'ahandi, ariko akaba atizigirwa n'umuntu numwe mu basanzwe bari hafi yiwe. Ariko kandi ubundi nawe ashobora kuba atavuga menshi, atana abantu benshi bamukurikira haba ku mbuga ngurukana bumenyi n'ahandi, ariko ibikorwa vyiwe bikavuga cyane kurusha amajambo yiwe, bigatuma abantu bamwizigira gusumba amajambo avuga. Nico gituma inkomezi nyakuri zidahora ziba mu rusaku cyangwa amajambo menshi canke muka muntu ari mu yogoyogo canke avuga menshi, ahubwo hari igihe inkomezi ziwe ziba mu buryo yifata. Inkomezi zishobora kuva mu kwihangana, mu kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kunuma. Ariko none kwikura mu buzima bw'umuntu nibwo buryo bwiza umuntu yaca afata. Aho niho dukwiye kugira uburinganire, tugatahura neza, tukamenya gushira ibintu ku burimbane, tugashira ibintu ku munzane mwiza. Aha ntihabo buremere ngo hana twisange hari hejuru, cyangwa ngo hari buremere
atwisanga hejuru, ahubwo kurimbane kuburyo umunzane uja ku rugero rumwe. Kuvuga ko umuntu yakuye uwamuhemukiye mu buzima bwiwe ntibisigura ko adakwiye kumubabarira. Kubabarira abandi ni ikintu c'agaciro, ariko kubabarira abandi ntibisigura ko umuntu ategerezwa gusubira guha ikibanza kimwe uwamweretse ko atagihagaze neza, uwamweretse ko atakiri umwizigirwa. Hari aho kubabarira abantu bituma umuntu aronka amahoro yo mu mutima, ariko kandi agahitamo kuguma kure y'uwamuhemukiye kugira ngo yikingire ndetse nawe nyine amukingire. Ushobora kutababarira umuntu ukagira ivyumviro vyo kumugirira nabi, canke nawe ukamuha akanya ko kukugirira nabi. Muri ico gihe urumva yuko wowe ukeneye kwikingira, ariko nawe akeneye kumukingira kuko utamubabariye ushobora kwisanga nawe ugize imigambi yo kumugirira nabi. Nico gituma umuntu akomeye atamagwana, ntiyamahangana. Hari intambara zidakwiye kugwanwa, hari abantu batayikeneye insiguro nyinshi. Hari igihe ikintu gikomeye umuntu aba ashobora gukora ari ukuva ahantu adahawe agaciro, hanyuma akabandanya ubuzima bwiwe. Ni kubera iki none abantu bamwe bamwe bibesha ku bantu barangwa n'agacerere? Akenshi abantu bapimira umuntu ku vyo babonesha amaso. Iyo babonye ko umuntu avuga menshi, yerekana ishavu, canke yamaye yisigura kuri buri kintu cose, baca bibaza ko ari we afise inkomezi. Ariko siko vyama biri. Hari abantu baguma batekanye mu gihe abandi bari mu ruyogoyogo, mu gihe abandi bari kubavuga menshi, mu gihe abandi bari mu mpari, mu matati, mu gihe abandi bari mu mishwano no majambo menshi cyane. Ariko hari abantu babanza kwiyumvira imbere yo gukora. Hari abantu batanga inyishu mu bikorwa aho kuzitanga mu majambo. Nico gituma kuba mu gacerere bitama bisigura ko ari intege nke. Rimwe na rimwe n'uburyo bwo kwirinda gukora amakosa, n'uburyo bwo kurinda amahoro yo mu mutima, n'uburyo bwo guhitamo neza intambara umuntu akwiye kugwana. Kiko tokuramwo niki? Ngaha turakuramo ivyigwa bitatu. Ivyo navyo ni ibihe? Ikigwa ca mbere nuko dukwiye kwiga guha agaciro ibikorwa kuruta amajambo. Umuntu ashobora kubwira ko ari intahemuka, ko gukunda cyane, canke ko ari inshuti yawe yakadasohoka. Ariko ico gihe sico nyene cerekana ukuri. Ukuri kugaragarira mu vyakora, ukuri kugaragarira igihe habaye ibigeragezo. Mbega uwo muntu igihe habaye ibigeragezo akora iki? Yigenza gute? Igihe uri mu gihe bibi, igihe uri mu bigeragezo yitwara gute? Agaragariza bya bintu yakubwira, aragaragaza ko ari intahemuka vy'ukuri, aragaragaza ko gukunda vy'ukuri, aragaragaza ko ari inshuti yawe magara. Ikigwa ca kabiri nuko dukwiye kubakira ubuzima bwacu ku gaciro kacu, atari kukwemerwa n'abandi. Ntukwiye guceka intege kubera ko hari utaguhaye agaciro. Ntukwiye kandi gutakaza amahoro yawe urondera guhindura umuntu adashaka guhinduka. Oya, ivyo bintu ntuzubigerageze. Ntuducike intege ngo hari utaguhaye agaciro. Ntuzutakaza amahoro yawe urondera guhindura umuntu adashaka guhinduka. Oya. Ikigwa ca gatatu ni ikihe? Inkomezi nyakuri zitandukanye n'urusaku. Umuntu akomeye si ubwira bose ko akomeye. Ntushobora guma afise umutima utekanye mu bihe bigoye. Ntushobora kubabara ariko ntasubize ikibi ku kindi. Ntushobora kuvaho atubahwa hanyuma akabandanya urugendo rwiwe. Iyo ukorewe ikibi ntuco wihora, ntuco usubize ikibi ku kindi. Iyo ubonye ahantu tubahwa kura ameza wibandaniriza. Handi hantu ushobora kubaha, hari abandi bantu bashobora kubaha. None ni igiki ukwiye kwama wibuka muri iki kiganiro twagiraniye kirenza iminota 10? Ntukigere upimira umuntu ku majambo avuga gusa. Pimira umuntu ukuntu yigenza igihe ata muntu numwe ariko aramuraba. Kuko amajambo arashobora kwigishwa, amajambo arashobora kumenyerezwa. Ariko kamere niyo yerekana umuntu wari we vy'ukuri. Kamere ni ikintu kiri indani mu muntu, amajambo ni ikintu dutegwamwo. Kubw'ivyo rero ntupimire umuntu ko vyavuga, mupimire ko vyakora. Amajambo arigishwa ariko kamere niyo yerekana umuntu wari we. Nitwa Wilfried Irambona,
kinyamakuru ni Wifi Media gikorera kuri Facebook na YouTube. Mwakoze cyane kuba kumwe nanje kuva mu ntango w'ikiganiro gushika mu mpera. Ntimwigage gusonda like kugira ngo amavideo ndabashikiriza amabashikira byoroshe, gusangiza ikiganiro inshuti n'abagenzi nimba ubona bagikeneye, nimba ubona hari ico bafasha. Ariko kandi ntibagiye gufyonda subscribe kugira ngo amavideo cyangwa ibiganiro ndagushikiriza bizokame ubu wa mbere mu kubironka. Ivyo navyo bishoboka kandi iyo ugure kajya gakengeri kerekana ko uguruye all notifications canke kuba ushikirizwa ivyo ntangaje. Ishize ko video kigushikira byoroshe. Akanyuma karahinda, murakaza neza kwino shure ry'ubuzima twigaje kwizigishanya. Si jewe ndabigisha ariko turigishanya hagati yanje namwe. Je ngerageza kurondera ubushakashatsi canke topic cyo kuganirako. Niyo mpamvu ari igice cy'ama commentaire, namwe mushobora kuba mufite ivyiyumviro mushobora guterera muje muri commentaire twigishanye, munyigishe ivyo nashoboye kuba ntavuga mu vyongere muri commentaire. Aho navuze ikintu mukavuga ati aha hantu je ndakibona gutyo, mubishe muri commentaire ko bijya dukomeze kungurana ubumenyi, kuko nkuko twabivuze ni kwishure ry'ubumenyi, ni kwishure ry'ubuzima. Turiga kugira ngo ubuzima bwacu bandanye bugenda neza. Murakaza neza mu bindi biganiro rero biri imbere, murubanirwe mu mirimo yanyu. Bye bye, hasta la vista, ciao.